Mwaramutse haraheze igihe ntagize isesangura kuri uyu mutama Gerasi Ndabirabe arishinzwe inama nshingamateka mu Burundi. Numvise kino kiganiro nteka ndacumvirize kibiriraho hanyuma ngire ico ndacumviseko. Kimwe nashaka ndabibutse uyu uniwe arongoye inama nshingamateka yo mu Burundi, très honorable ni kubamwita. Nkabibutse ko kandi ngaha turi mu nama nshingamateka, ntabwo turi mu kabari, ntabwo turi kwirigara, ntabwo turi mu masengesho, ntabwo turi ahandi hantu. Aha ni mu nama nshingamateka, hamwe abashingamateka bagenda bagiye gukora ibintu by'ubwenge, kwiga amategeko agenga igihugu, kuyasesangura ibintu nk'ivyo. Reka tumvirize ivyo ari kuvuga ngaha. Ndaja kuvuga aho ngeza numvise ndushinja mpagarika. Akabo ukagenda wakaze ugiye mu nama oya nambari ya pakope nambari ya kokope nambari iki wewe ukura mwiki ugasanga bene gupoliwa bo bariyizi ugiye guherekeza gusa kuko banakubwiye ngo ugarutse ati vuga ibyo wakuyeyo bien amara ndabumva warya iminwa ati wowe wakuye mwiki cahiye wagiye muri mu barondera ibintu bya bariko baragwanya polisiyo ntawe nta n'ikinga nta n'imoto ufise n'ikinga rya maritoboka amapine kiretse iyo ritobotse ko utoriwe sinzi ko ariko umuntu yobivuga mugabo hariho ibintu bimwe aha ibyo turiko turavuga c'est très profond ntabwo ari ibintu bisanzwe. Non, c'est pas profond, très honorable. On vient de voir ngo ni profond. Niyo ari kuvuga neza ko ijyana bita COP, ubageze kuri COP 30. Dore ntayizi n'izina. Ukaza mu nama nshingamateka nta kintu wateguye, nta rupapuro ufise, nta karamu wanditse, nta gitabo uri kurasoma, juste nka kujya umuntu aja mu kabari atiteguye, ivuze n'umuntu akaba yasunika. Wari kuvuga inama ya COP, nibaza ko inama ijanye n'ibintu vya environment climate change bakunze kujamo. Najya muri ako kenshi na kenshi umenga no konona umwanya. Umugabo agenda umuntu w'umuprive nsanzwe, uri umuntu w'umutegetsi, ivyo bintu biri mu mategeko. Wewe uvuga uti twebwe turikuyemwo Paris Accord y'amasezerano y'i Paris ntiturimo kuko ntiduporiwa, turavuyemo tugiye ku ruhande. Amategeko mafise ububasha bwo yakora. Mashaka kuvuga muti muri leta budget irimwo tuzoba duhitamo inama tujamo, inama tuzi ko tutakontribuwa nitujemwo, inama tuzi ko taje tukunguka nitujemwo. Ariko ntucyo kritika abantu muri kumwe n'avuga ko muri sende darabusimbira hamwe. Ndumva ko ari nko mu bushikiranganje kumbure kumbure bwa environnement baje muri zo nama bakaza taco bavanyemwo, umva ko hora babaza akamara cyo bavanyemwo. Birumvikana mu vy'ukuri naza ko ari discussion diri avance. Nibaza ko nivyo Burundi budapoliwa, mugabo kana budapoliwa uraba polluted, pollution ya affecta bose. Niba je ne sais pas hariho umwotsi uri kurava muri Chine urashobora gushika muri Vietnam, ibintu nk'ivyo. Donc pollution nubwo wewe utayitanga cyangwa climate change muri rusangi iri ku affecta isi yose. Ntabwo je bindagishinga cyangwa ndari ntasinze kuri climate change, mugabo uri nk'umutegetsi ni wovuga ngo twege ntidupoliwa ngo ntitwoje mu nama. Udese nako mutazoje mu nama, très bien, bigire nk'umutegetsi ubishire mu mategeko uvuga yuko Burundi buzohoje mu nama butahura. Usije ko musanga atani mwagiyemo. Okay, komeza. Ntabwo ari ibintu bisanzwe. Natwe nk'abashinga amateka bica bidufasha kugira ngo mu gihe tubyumvise neza cyo bitwa kugira ngo duherekeze. Ndabaha akarorero. Hariho vision y'u Burundi 2040 ati bube Uburundi bwifashe. Avuye kuri COP, inama ijanye na climate change, ati atanga akarorero ku Burundi bwifashe. Kumbure mwifashe namwe uzotangura gupoliwa, niho kumbure kuja muri zo nama ari ngomba kugira ngo mwe Uburundi bwifashe namwe muzokora industrialisation. Sinzi ko muzokora mutakoze ivyo bintu cyangwa mukore agriculture moderne na nyine bavuga ko ipoliwa. Kumbure iyo nama ngira makene kujya muri ku Burundi bwifashe kuko ibihugu vyinshi kugira ngo bife ivyifashe biraproduiza industrielle niyo ipoliwa. Kumbure suramo wihweze neza nimba mugiye ngo abifashe na police mugiye kuyikora. Ça l'intérêt. Anajya ngo muvyumve. Sasele Uburundi bwifashe ko nanje atamuntu azoza abakingendera ku mutwe agutegeka ngo kora ibikora biriya niki
no umubwira uti ndase aba bana b'imyaka 2 Burundi nyene nk'umwana w'imyaka 2 nabonye wamushikiranganje mu ambassadrice wanya ariko tantrum i Geneva. Urabona ko kanyaro k'abadede igihugu ari cyanyuma gikenye kw'isi, igihugu ama indice yose de development ari cyanyuma, abantu bakagira kanyaro nkaka ngo ndanse. None uzokwanka muri 2040 hasigaye imyaka 14 uzokwanka wankishi kufisiki ufite production iyihe, mwatanguye usine iyihe, mwatanguye production y'ubwoko buhe. Donc abadede bafite amanyama bafite akagangazo, avyo bintu muza mumasha ngo bafata ibihano cyangwa bamifashanyo. Ntushobora gufasha umuntu w'amanyama, umuntu w'akagangazo ntushobora kumufasha uramureka ngo yugwarurere yimeninda umukate ndanse mukabashatse gaca wakira kuko hajya ashaka kukwereka ati ako gasuzuguro kuko wewe ushaka kugira ngo ntegeke nanjye ntumenye ko ndi umuntu ati nari ndazi ubwenge ndakuze ndanse rero uramutwara ikinone. Abantu bafite amanyama ya hatari ndanse urantwara ikinone. Aha turimo n'amashinga amateka nta kintu na kimwe ariko arasoma, nta tegeko runaka ariko arasoma, niyo vision ntiyashyize imbere ngo babone ngo mu myaka 3 tuzokora iki, hanyuma imyaka 5 kuriki dukora iki, hanyuma nta map y'ingene bazohashika, nta road map y'ingene bazoshika aho hantu. Ni muri suroga gusa muri 40 tuba turi bandanse nk'ubyo mwana hayo umukate kavuga ati ndanse urangira iki none. Genda ubaze Maduro nimba wiyaza ngo mashura kwanka, genda ubaze Maduro yabwiye Trump ngo catch me if you can. Trump ati you better, you betcha. Hajya ni muzi logic ibiri nta logic. Akubwira ati ndase tuyakunyeka wewe kuntegeka kuri umukuru kuri icyo wahembereye ati ndavyaze rero. Nayo nk'umuntu ari guhangana nande exactement. Donc ari kwiyumvira boogeyman imaginaire, ari guhangana n'umuntu atabona, n'abantu atabona, n'ibihugu atabona. Nta muntu n'umwe yababuje gutera imbere mu byinaniriye. Ibindi bihugu byo ntibisaba permission kugira ngo bitere imbere. Ibihugu byo muri Asia byaronke independence kimwe na twebwe. Singapore, Malaysia, Korea, Japan. Japan yo yakubiswe na guerre mondiale, Burundi hage mondiale twize idukora ko nta muntu yabaje gutera imbere ni mwebwe, nube gito bw'iwacu, nubune bw'iwacu, nubwenge bw'iwacu. Nta muntu n'umwe muri ko murahangana, muri ko murahangana nyene mu abadede ku badede cyangwa abadede ku barundi basanzwe. Kana gaca kuraba mu maso kugira ngo arabe ingene nawe ubyifatamo. Si mubembereza kandi mubembereje aca yakira mukaba bayi kubera ati ndanse kudutambonyanga dahonyanga gateka kanje. Natwebwe mu 2040 nico dushaka ganya uzombembereze. Nta muntu azobembereza ubundi ndakurahiye Uburundi muzo ndamupfa mwigira atamuntu numwe ababembereje. Uburundi sigiko kubembereza, Uburundi ko kubembereza, ibindi sibwo kubemberezwa. Et puis aho hantu ukuntu uzohashika uwo twugura igitabo katwereka mu myaka 5 ya mbere tuzokubaka power plant ko nagitije dufise, mu myaka ikurikira tuzoratugwanya nyakatsi, mu myaka tuzogwanya kora ko korera abamaze, mu myaka tuzoforma ba docteur kwa docteur bose bari kubigira muri France. Dude muri nyuma cyane kandi aho kuva muteka tufata ikibazo kimwe tucicara tugisolvinge giheze dufata ikindi muguma mwiha amasloga mwiyongereza imyaka mwiha vision 2025 ihashitse mukaduha 40 nitwashika muzoduha 80 niba mwamukiriho. Donc ni nuvyo vy'amasloga gusa, ni ibintu vy'amagadi kuko mwe mufisa yo mujya sava mugabanyagihugu ivyo vy'amavision nta sense bifise, bakeneye solution zi problem bafise ubunyene. Ntupfe kuzana ibintu nk'ibyo mbona biriko biraba mwisi, upfe guca ubinyikoreza ngo cimbere tugende jamais. Uburundi bwifashe bwigaba bukigaburira. Ayo manya muri kuragira nayi urangene kankama uriko kankamera abantu muri ko murakorana, genda muri ONU kankame, genda muri Amerika kankame, hamagara ambassade wa Amerika umushire ngaho umukankamire w'Ubufaransa w'Ubirigi, uri gukankamira abantu mukorana bare munsi yawe. Aho nukuya mwumva amajambo arimwo, wumva ko etere ntuzongera kuza kumpagarara ku gatugu ku rutugu untegeka ibi na biriya.
nzoba ndi libre. Iyo bavuze la liberté, nzoba nishira nkizana mu vyanje, mu byo gutunganya igihugu, nishira nkizana 2040. Utaza kuntegeka, uzana amategeko ushaka ngo ndagukuye ndagize gute niki barabakura nyene ntibabonye amadoro ko barabe bamugenjeje muri avyo namwe bazobakura ivyo mwiduza mugwa ngo 2050 ata mugambe numwe mukomeza muhoje tushora abantu mubiba mukora amafuta komakomeye ngo ntawe uzobakura bazobakura mutange kugira ubwoba ko mujugumira rindira barabaziriye hanyuma muri 2060 igihugu giteye imbere. Muri uko gutera imbere icyo mwokumva mu niki gutera imbere nukuvuga ni nkuko uvuga uti ni kwa kwishira n'ukwizana. Bimwe byo muri 2040 byabandanije bije imbere. Abizi biharuro muraco bita omotesi, abizi biharuro sinzi ko mu kivyibuka muracavyibuka omotesi. Iyi ni namashinga amateka, ni classroom, ni cece kuri hari inyabiharagi, ni iki nigiki umugari kuvuga ibiki deja 2040 ho kubaza difference y'ivyo bintu bibiri zo terme bibiri bihujifashe ne guteye imbere. Difference ni ntawe nawe ushobora kuvuga ngo umutesi se abo bantu kuzimwe baturaguye ba Shabani uri kubagoza biharuro nk'ivyahe bo we nibiharuro bavyize se pa ndabona kusa n'ushaje ayo mateori wowe uyubuka gute? Est-ce que man there is nta document fise ntashobora kura nka definition y'ivyo bintu ngo abidifferencier avyigisha abantu bavyumve kuko mu namashinga amateka buka kandi abo bashinga amateka kumbure barize za matematike mugama yera majete y'abarundi ntabwo bize matematike dusigurire kumwa mupatira babaza tubwire uvuze igihugu cifashe bizigura iki igihugu giteye imbere bisigura iki ko nubundi mvuga kundi buteye imbere ko nubundi mvuga kundi bwifashe 2040 naho hazo ha difference yihe? C'est une fonction igutuma ushobora gukora une projection ugahera ku kantu gatoya guhera kuri point 1 dufate kuri point 0 noneho ukiprojecta ugenda hari imbere dans le temps et dans l'espace. Oui, project ugenda hari imbere dans toutes les dimensions. Niko rero 2040. Okay, ndabinginze umuntu yize matematike akaba yumva n'igifaransa bo professeur Libera ntibashira kandi niba ushobora kumva iyi video udusigurire ico kintu uwo muntu avuze mu rurimi umuntu w'umupengeri nka jewe nshobora gutahura. Aba badede nabo baratubesha kabisa dans le temps et dans l'espace. Muri fréquence ho ntibirimo frequency domain. Amen. Ijya vision 2040 ikigenda re vision 2040 tuvuge yuko ubuhereye azwe ikigenda mu mishwarara y'izuba igenda uko mishwarara y'itara kugeza muri 2060 hariya rero hari imbere muri 2060 azwa igihugu giteye imbere mugabe kiba kirimo nyamukuru kwa kubahiriza kwa kwiyubahiriza kwa kwishira ukizana kwa kwiga ukigaburira ahubwo kwagiye gukura nsubira twibukanye aha turi mu nama nshinga amateka. Ubu niwe perezida w'inama nshinga amateka de la République bananière du Burundi. Ico mugume mucibuka ntibabimbaga ngo n'abantu bona abantu bari mu kabari no turi mu nama nshinga amateka tumaze iminota ishika 5 turi kumviriza error of nonsense nta kintu na kimwe palpable nta gitabo yasomye nta gitigi yaduhaye nta comparaison yaduhaye ati bon kumwe tuzisaho Singapore ishitse kumbure inzu tuzatwazigwaniriza nyakatsi kumbure sepa buri urugo ruzo rufise amazi emuze urugo gose mu Burundi ruzoronka amazi ryare mu 2040 2060 canke hagati yaho naho urugo gose buri nzu izoshobora kuronka amatara ryare buri nzu yose mu gihugu cy'u Burundi yinjira agafyonda kabuto itariko yaratse ivyo bizoba ryari 40 60 50 15 ni hehe muri yo gahunda yawe ivyo vy'amatara uzobihajyari amabarabara muzoyasiga kaburimbi buri muntu akabibara akoze kaja ku nzu yiwe kariko amatara bizoshika ryari aho umurotrete wese mumuha umushahara canke uduhera tumukuye ku buryo adasonza azoba ryari muzokora ku buryo umuntu
yabuze akazi uwo bita chômeur canke yahagaritse akazi canke yaheze igishuri atanga akazi mu mudufunga tuba turamutunga. Ivyo bizoba ryari aho buri ku bihumbi 10 mose ba docteur batatu canke bane nkuko mu bindi bihugu bimeze. Ivyo bizoba ryari? Duha amatariki tuvyumve. Ni Burundi buteye imbere, Burundi bugize kuni, just umuyaga gusa kugira ngo reka ibintu birekeye kwa kugira ngo mwumve iyo batubwira ibintu byo gukunda igihugu, ibintu byo kumva wewe kumva ku uvaha ukundi avukaha kuri ku mutumbuyu muri komini y'intari igihugu iki ni ibintu bikomeye cyane. Uyu mugabo uyu muhizi akora transition gute mu abantu? Ubu Burundi je muvuga ngo buzofa muteye imbere, Uburundi bugumye butwaguku. Ndababwiza ukuri nuko nta kuzimu busigaye kujamo ko ubwa nyuma ku isi, none wosura muzi y'ubwa nyuma ntihabaho. Mugabo ibintu bizotera vyunyuka je vous rassure. Umuntu avuye kuri COP30 atazi n'izina ryayo kandi avuga ngo ni umukuru w'inamashinga amateka, utabeze wari guceceka. Avuyeyo aciyasimbira kuri vision 40-60, avuga ibintu vy'amafuti vy'amotesi vy'ibiharuro adatahura. Avuye kuri COP30 agiye kuri ivyo vya Burundi bwifashe, ntatubwiye inzira nimwe bazocamo, ntaduhaye na definition. Ubashitse kuri gukunda igihugu. Abahizi bashitse ngaha hantu gute? Koma kuko je nubwo wowe kuri gukosha inama y'abantu b'abanyeshure abanyagihugu ku mutumba, je numva abantu benshi agenda yatwaye utunote ati bonda avuga iki mvuze iki nshire kuku kumba biri kuri agenda canke niba ikiganiro habe ikintu ca transition. Iyo transition ntayo numvise. Gukunda igihugu, what do you mean? Ni ibintu bikomeye cyane birenze n'ibyo wiyumvira, kuko kugira ngo umenye ko ari ibintu bikomeye cyane iyo bakomoye mu gihugu. Abantu bahembwa amafaranga y'iguhomba. Je ndabivuga ndabizi ko narahunze kandi nahunze nkiri umwana, mugabo je subi ibintu nasubishije ibyo nabayemo byinshi, niho wumva donc igihugu gitwa n'abantu babaye traumatize, bonda batahura ubundi bwabaye intambara nyinshi, umva yahunze akiri umwana, yasubishije ibintu byinshi, akumva ama abuse menshi, je ne sais pas. Donc igihugu kirafise ikibazo giso n'abagitwa n'abantu bafise problème mentale, bafise ibihugu ibintu cyo guhamuka, barayinze, buri muntu avuga icyo ashatse, nta ordre bashiramwo no mu bikorwa niko kuko en fait igihugu kiza ahantu hatemba mu vy'ukuri. Cyaje gikenewe sinzi ko no yita umupsikologe global arogura buri muntu nimba binashoboka. Mugabo aba bantu bakora ibintu byo kuyingwa gusa. COP 2000 gukunda igihugu narahunze, ubu naje atanga kutubwira histoire y'ingene yahunze. Ivyo twako turabwo byo gukunda igihugu natubwiye ivyo ashatse kuvuga, natubwiye COP gituma tutojamwo, natubwiye ingene bazodushikana mu bihumbi bingahe, hinga tangore kutubwiye ingene yayinzwe. Nabwo ngo kirazira kugaruka mu gihugu. Tongo we nta gihugu ufise, aho ugeze hose bakugaraguza gati umeze nko mu cafu gitabwa ikintu indefinissable ashaka kwidefinisa. Niho cyamvuti vraiment akagasuzuguro ati ndakaza. Bo abadede kandi bafise complexe of guide inferiorité, bumva ko buri muntu aragasuzuguro. Wiyumvira igihe atangura avuga gasuzuguro. Donc nivyo gutera imbere ntihatembe ngo abanyagihugu bamererwe neza, no gutera imbere kwa nk'agasuzuguro. Ndakubwiza ukuri ukazotashaka gutunga kugira abantu bagusuzugure, iyo ni motivation mbi. Ronda gutera imbere kugira ngo utere imbere witeze imbere. Agasuzuguro naje twari tumaze. So impunzi ntabwo ari ikintu indefinissable, baba definisa nk'impunzi nyene. Barafise agateka bo ntigakwiye, it could be better. Mugabo bo no mu Burundi nta gateka bafise wanashaka. Ariko ivyo bintu muguma muzana vy'amashavu muri leta, nimwicare ngo munywa amazi muturiye, kumbure mufata umuti gatoyi, hanyuma muvuga muti bo ubu kwiruka vyaheze, isemu ryaheze, reka tutware igihugu, mukaguma muri babantu muri mwishamba. Ivyo bishoboka gute? Ati no pfuma mpfa. Murumva
ibi muri kwa gukunda igihugu nivyo abashaka kugira ngo batubwire muri ya platforme tuvuga ikintu kizana intérêt twebwe duhura ko nk'abarundi, la citoyenneté, ukabanza ukikunda ugakunda igihugu. Hajya bavuga ngo wowe urikunda, abantu bikunda cyane, donc abari uhinduka igihugu, donc abantu bose bakidefinisa muri wewe, ahubwo wari ukwiye kubohwa. Bantu b'Imana, uyu muntu ari kuvuga ibiki? Umuntu ari kuvuga iki exactement? Uyu mugabo ari kuvuga ibiki? Kuri siji yihe? Vyahereye he? Hari umuntu ari mu nama nshingamateka yayigiyemo cyangwa umujournaliste yarahari ambwira umugabo ibintu ariko aravuga ivyo ari vyo, je biransize nanjye ngo nsesangure mugabo bakire mu baboheza murababoha n'ubundi ngo ntimubaboha ngo arakwiye kubohwa inde abohwa yakoze iki? Ushaka kuvuga nde? Kwikunda ibintu byose bize na definition yose ize iwaje, cyewe ni definition y'igihugu. Nawe ushaka kubaho banza ube muri jewe, hanyuma widefinisa a partir de moi. We wumva taho bihure no gukunda igihugu. Uyu mugabo ari kuvuga iki mu byukuri? En realite uyu mugabo ari kuvuga iki? Yabihereye he? I don't know. I don't know. Donc uyu ni le très honorable umukuru w'inama nshingamateka. Donc uyu President Neva atsitaye ibisi mugonze, God forbid, uyu ni wacaba president. Kumburangira byarahindutse mugabo kera niko byari bimeze. Come on. Aho bihure na gatoyi gukunda igihugu, aho kugikunda kuko nabo muri kumwe bavuze abavuka gihugu muba musange intérêt imwe nyamukuru. Murumva so kwikunda? Oya, musange intérêt imwe, kandi iyo intérêt imwe mwese murashobora kuyipfira, murashobora kuyitangira. Iyo intérêt imwe ni intérêt général, bimwe bavuga bati du général va au particulier. Mucamwumva ivyo ari byo. Aba bantu amafaranga bahembwa n'amafaranga abatakaye. Jewe mbona inama nshingamateka bakwiye kugira kujya kw'inama nkenguzamateka umudepite umwe par province. Abashingamateka 5 barahagije, nukunywa bonywa nkeyi baze banywe bavuge baca imigane hanyuma bitahire, batarenze 5. Sérieusement. Ntabwo ari kwikunda. Du général va au particulier, nukuvuga ni distribution du général ikwiri ivyiza vya rusangi, nawe ukabifatako ukabironkako. Naho bihuriye rero no kwikunda. Ese yaba atari umusende ariko arabivuga, abo badede bikunda kubi, nta muntu aneza igihugu. Umuntu wese ahantu ari agigiturire kugigiturire kujya no kwikunda, no kuvuga umunyagihugu ugomba kumunyaga amafaranga yakoreye, agahene afise ngo nagashore aguhe kugira ngo umwana yige ishuri agomba kwiga ku buntu. Umuntu uzaho twasemererewe nk'iki kigabo cy'ibihanze, je ngiye numva n'umunisha bine uzaho twasemerere bwana ndabirabe. Passport abantu bateza kwironka ku 300. Twarasemereye vyavuze ku ma X, vyavuze nga kuri YouTube, vyavuze ko heshi, urabizi sandute. Ivyo nibibazo biri palpable mwagomba gusorovinga muti duhagikishe yuko muri passport department umuntu ashabe passport mu mezi 2, 3, ukwezi, umunsi, indwi 2, it doesn't matter, mugabo azobe yayironse. Birenze uko mutubwira impamvu passport y'umuntu imara umwaka kandi ntarenze ry'amafaranga yatanzwe. Ivyo bintu birabananira, ibindi mucakanya nibikiya. Dudes, bamwe abantu bibirofa page sinuvu kuntu Burundi buzokira. Ntabyo ndiko ndabona personnel magende très pessimiste ku Burundi. Uburundi butwagwa naba. Muraza mumbwira je mbona abantu baza Burundi. Uyu ari watwari n'amashinga amateka. Abo umuntu w'umushinga ntaye mufise mu gihugu cyose cy'u Burundi ari hejuru. Nyuma ya Neva. Reka ndabatwenge. Kwikunda c'est un défaut immense. Un défaut énorme. Tuma ahubwo abantu baryana. Ugasanga abakenyezi bose bo ku isi ngo ndabahabye.
wabakenyezi ushaka kubakoresha iki? Numvise ngo umuntu yafise abakenyezi ngo amajana 7, wabakenyezi amajana 7 barabakinyi umupira baraba abakenyezi ngo bakenyezi amajana gahe indwi we yarinde mutubwire wamwumvise inabashiga batekira teso jewe prema nico tumapotekina nosho je nicaye ngaha norambigwa siza amafaranga wo memba ngo nicaye numviriza iyi njiji no je no since no kwama nasavye ko ngwaye abagore amajana ndwi man zanidi sije ngo washaka kunywa amacupa wamajana ugasanga amacupa yatondesheje imbere yiwe none wewe ko no kwikunda bikaye amacupa ashika 50 ngo wanyoye 20 ngo wanyoye watondeshe imbere nushaka kwerekana iki hindura sije byo twacumvisa abantu banywa byinshi bakarongera bagaro beshi tuhindura sije bwana ntandi sije wa prepaye aho hari intérêt général imo je numva ari intérêt général kuko kwisi numvuze ngo abagabo nibo baki paraporo y'abagore kumbure kubera ibintu by'intambara kenshi bihitana abagabo kumbure na espoir de vie y'abagabo ari short kumbure ubwo yakije abagore majana ndwi nyene oh boy ta intérêt général irimo ni intérêt particulier rero iki kintu twavuze la citoyenneté okay ushobora kudefinisa mu bintu byose la citoyenneté c'est elle-même l'intérêt elle-même se traduit la citoyenneté elle-même se traduit en intérêt et en intérêt majeur donc no musi kigwa cyuno musi kiri kuri citoyenneté abantu muri kindergarten bakwigisha citoyenneté no féminin vient de citoyen citros in latin kumva kufise aho uvuka kumva kufise igihugu kumva kufise intara uvukamwo kumva kufise komini uvukamwo kumva kufise umutumba uvukako agacimbi nako constitution ibintu bijanye n'amatora bibera hariya ku mutumba kuko kuvuka ku mutumba n'agaciro kadafite uko kangana kuvuga ku mutumba n'agaciro abandi bavukaye hari abavukira mu mwonga hari abavukira mu kirere indege ziko ziraguruka hari abavukira genocide kuvuka nta gaciro kuvuka ujyase uravutse mama frere kuvuka kuvuga ku mutumba n'agaciro abantu bari bavukiye muri quartier mu gisagara batafise imituma na gaciro bafise boy abo ku mutumba bakubonye bose bakakwakiriza yombi kuko musangiye intérêt buriya ni kinume okay abo gatombara bamwe bakubonye nabwo bakwakiriza yombi harimo ibitume bimwe bakubonye kwakiriza uburozi n'amateka n'ibitega ibyo ndetse ngo bishobora ariko uyu mugabo nayi kuvuga n'ibiki abantu bima Tonge hazi minota 10 ari kudebagura nabuze ikintu nosamamwo mu namashinga amateka abantu bize ngo hembo amafaranga menshi cyane ari navyo abadokiteri baza bidodomba imagine nk'uyu gasanga ari kahembo nk'amafaranga umudokiteri yigo aravura abantu mu bitaro cyangwa mu specialiste akamurusha inchuro 10 uyu bo okay uyu ari karavuga kumbure guhemberwa kuvuga ni sawa akaja kugura gafana harabice ngaho ariko barumviza iyi nonsense bagahembwa amafaranga arenge abadokiteri batatu ahubwo umudokiteri agomba kuja mu France aze tuvugane kumbure azozarangabana zo ku makeyi hanyuma do ya ukinuzeme idutangaza turiko turirukanyira ni yihiyo yentere igezero no gusinzira nishobora gusinzira parce que ikintu citwaretse comme intérêt no gusinzira nusinzira eka
bugava kwawe n'urwagwa ntusoma ngo bikunde. None si mpora ndabyumva mu maradiyo muririmba ngo ndagukunda ngo ku buryo ngo n'uguse ngo n'agatiro ngo ntako ngo n'iki ngo kubu ngo kurya agaceri wapi simwe muhora mubiririmba ngo ntakubonye amajambo yo murayavuga. twibukanye ku bantu mukunda kwibagira aha turi mu nama nshingamateka murabona hajya ngo très honorable ntabwo ari honorable très honorable ou trop honorable trop honorable président de l'Assemblée nationale de la République bananière du Burundi biri hasi byo ntimwabibonye umutima wohagarara n'uhagarare mbone ariko izi minsi mutangiye gutukana niwe cyo ati kumbe byari ati kumbe byari nizari kwari gucengana bon on a yagiye mu by'amakouple yagiye mu by'amakouple kuko le très honorable ari riche en débat agumasimbagurika. Bo kubarambirwa muri akira kamwigire nta kintu baba duvanamwo umugabo agiye nkomeza nserangura kugeza arangije kuko c'est très ridicule. Rero aha reka ngeze hano mugabo kwara no kugira ngo twigishanye mu gihe tugiye no muri ayo manama ngo umenye uti aha intérêt nk'umurundi intere ngiye gukuramo ni yihe. Amashyirahamwe ni menshi cyane mugabo wewe no kuraba wewe intere yawe ni yihe. Bahere kuri iyo nama muzamo iyo nama y'inshinga amateka kuyicaramo intere ni yihe. Iyi minota 20 abantu bicaye bariko kumviriza intere ni yihe. Niba bakurikije iyo principe yawe iyo nama nshinga amateka boza barayiboyikota bakaza kumbura rimwe nk'iyo haje umushikiranganje uswe ko naho nyine nasanze ntaco mumaze. Donc ukiye mu bintu bya intere iyi nama nshinga amateka it's a useless moribund organization. Nuba nawe nyene boza bayiboyikotinga ko nta internet ndiko ndabona mo jewe ivyo numva umenga ni ibintu by'uburafu uri kuravuganya kubaho. Boro nk'umurundi intere yawe ni yihe. Ureke kugenda vuga ngo ngiye mwishira hamwe ngiye gukora inama yingiye mu nama bantumiye ko ni abanza intere yawe ni yihe nk'uburundi nk'umurundi. Niho uca wumva ko inguvu zije n'ivyumva ari byinshi kuko hari ibyo utaza kwemera nk'umurundi uvuga uti nimba muvuga uku nimba mushaka kubikora uku atapana ibikunda kuko letere jewe ndi umurundi mon intérêt n'est pas là. Bo niba turaja mu nama bien sûr izigemo kuri umuntu w'umukuru ntabwo Burundi bufise d'abord veto yuvuga ngo genda vyanse abanka nafise veto ahandi la plupart do kanono sinama veto n'amatora uja mu bandi bo asho vutije nto yari yamuga ngo genda vyanse. C'est d'ailleurs mu bamugiye no kuvuga mu ndimi mutumva kuvyanka nta ico kintu mu zindimi ntikibaho kiri mu kirundi gusa mu gifaransa no mu cyongereza ibyo ntwozo bivuga ngo iki nous protestons. Hari abagenda bakabarenganya bagahora acabwa ati nta kundi byo ugenda nk'umurundi uvuga uti mon intérêt ndayiharanira ukaba uti nawe undenganya mon intérêt iki uragikora uko ushaka muga je ntituri kumwe gende nimba ari nishira hamwe abuti we ntituri kumwe. Uyu mugabo nawe arumva ko afite impamya bushobozi komeye cyane muri diplomasi kumbure yiganye na ministre des affaires étrangères. Urumva yuko ugenda ugize amanyama menshi mu nama jewe ivye nk'umurundi sinavyemeye turi kumwe biragusha ndasohotse. Yozi yobse mu nama nshinga amateka mu nama mpuzamakungu ko wabona nk'abarundi bari kuvuga ko ari byo mwanka nta na kimwe wanka bwana honorable nta kintu na kimwe Burundi bufite droit yo kwanka bwangiki nothing. Nta nico bwemera nta n'uruhara Burundi bufise bonashaka. Rero
kwara kugira ngo twibukanye canke twigishanye. Ivyo ntiba wabitubwiye ko turigishanye, ariko we wa mugabo we bikunanira gute kwakira book note ukavuga uti boreka uno munsi nje vuga kuri isije mugabo ukavyandika ukaza bigosoye ukabishikiriza ugaheza ugashaka kaburungu ukabaza abanyeshuri mubaza ikibazo urashaka kwishongora mu namashika amateka ukavuga nk'umuntu w'imborerwa ari mu kabari uva kwisije utarukire ku yindi utwenga ugira gute ataki una kimwe uvuze iminota nk'iyose uri umuntu hembwa amafaranga ngana gutyo uri umuntu wungirije le president de la République. Ivyo bintu birafise sens monsieur ndabirabe. N'ibindi byinshi akanya kagiye kaboneka n'ibintu dusanzwe tubamwo, ariko n'ibintu byo kwiyubaka, ibintu byo kubaka igihugu. Wowe ugiye hari iwanyu genda nk'uhakunze, hari iwanyu ku mutumba genda nk'uhakunze. Ibintu umugabo staragurika ku mutumba nk'uhakunze. Of course ku mutumba abantu baje nk'abahakunze bafite amafamiye atakunze yojayo. Puis sinumva bizama iyi nama ikintu yarigamije ko wazindutse mu gatondo uti bashinga amateka ejo muzoze sinzi ko mukija mu kigobe dukorane ndafite ijambo ndababwira ukavuga ya mahopa. Umuntu atazi Burundi akumva nk'ibi yose ko bivugwa mu Kirundi gusa yogira ati Uburundi barashitse c'est pas dufate nk'ubujeje nka usanga ko turaba movie n'umugore ku wa mbere no kwa kane no kwa gatanu ku murango uvuga uti cyane ko ducimigana uvuga uti aba bantu barakize nta kazi bagikeneye nta warize bafise Uburundi bamenye nta bibazo bafise ikintu bakora mu namashinga amateka no gucimigana gusa no guhorongora. Hari bibazo byinshi indiri n'indiri mu namashinga amateka ko muri ko muricarira ya mategeko menshi akenewe kuba revamped, ya mategeko akenewe gushigwaho yabakwanariza ivyo bindi aba ministre bafata ku nguvu ngo umuntu azoja Dubai azogenda kunuku ivyo bagakome kuvyiga mu namashinga amateka na hantu vyo birenze constitution. Reka da n'ibintu byo kwishongora byo kugira nk'imborerwa nk'uko menga muri mu kabari. Hariya muri komini wanyu genda nk'uhakunze, mu ntari wanyu genda nk'uhakunze. Ntugire ngo ukora ibintu ariko bategereje kubigusaba ari uko bije nk'itegeko kuko uri responsable. La responsabilité c'est le premier critère, novuga un des critères nako, un des critères de la citoyenneté, un des critères zerekana koko kuri umusitoyen waho hantu uri responsable. La redevabilité, la transparence, kumva ko muri bamwe nimba muvuga ku mutumba uyu n'uyu muri komini ni muri bamwe nanunyegetse iki. Soyez transparent, unyegetse iki. None ko gukarira abo bantu ni ikihe cyaha bakoze? Muga abantu muri mu namashinga amateka ndabaririra mwaragowe nta kazi kagoye nk'aka kazi ko kwirigura tukwa no kwirigura kagamegwa n'umuzehe inyamba afise dementia ntiwombaza reka harahemba mugabo ko urya nawe muri kuba muri ko nawe niko yiyumvira uko wiyumvira ko musangiye intérêt. None umunyegereza iki? Banyegeza iki? Sauf mu gihe wabonye ko intérêt mutayisangiye, mugace gihe mubonye ko mutayisangiye ni mwamurabo muri komini imwe. You are an idiot, okay? Tu es un idiot, okay? Intérêt ucha kuvuga iki? N'abantu bavukana intérêt baziba zitandukanye, nta bantu basangira intérêt, abantu ku mutumba musangira intérêt mufaniki. Ku mutumba muri commune hari abaganga, hari aba engineer, hari aba docteur, hari abarimyi, hari imbonerakure, aba iprona, hari aba frodebu, hari SNR, hari abapatiri, hari abapastori, hari abashaka kuja mu ijuru, hari abashaka kuja mu muriro, hari abashaka gutunga, hari abashaka gutunganirwa, hari abashaka kuja hanze, hari abashaka guma mu Burundi. Intérêt zira diverge, nta abantu basangira intérêt ngo nuko aba ku mutumba umwe. Iyo communisme muvuga nimwe muyivuga kugira gusa mujye namwe mukora muho musangiye intérêt gute? Uwoza nkubakaraba umuhungu wawe yosanga ari yize hamwe n'abandi bahungu b'abandi bana abantu mufite intérêt ziwanyu, wosanga
c'est pas afise garde igara niyo umuhungu wundi wa Nyarucari reka da wosanga reka ivyo bintu vyabo byo kugena muri aho mamasa abantu vyo gupreachinga some nonsense aba bantu bahembwa amahera y'ubusa zero uhere kuri iki kitama dore eka murumva ko ari ikintu gikomeye igiki gikomeye no mwishira hamwe nuko mukagenda mwishira hamwe bamwe bakaza gukora amanama banyegeye aho kugira ngo muyikorere hamwe dana transparence nimuba muri kumwe. vous vous adressez à qui abantu kubwira ni bande nabashinga amateka iri jambo rishinzwe abarundi bose nabamenyesha makuru waje muri yo nama yawe abantu gizato mu kwiadressa ko ubabwira kuja hanze mu makopo ubabwira vy'ina amashinga vy'amashira hamwe ubabwira vyo kuja kugatumba ubabwira citoyenneté abo bantu uri kuravuga utuka uko ni bande canke ni message ku barundi bose igomba kuba broadcast kuri RTNB. What exactly are you doing here? Je vyansize abadede muri mu kajagari kamwe kamwisho abadede muri mu kajagari ibintu byo gutwara nta zero muzi ibintu byo gukoresha inama nta zero muzi ibintu byo gupanga igihugu ni zero donc sinzi igihugu ndabona muzogitemvya hewa nimuba muri kumwe mwamuhendana sorry muri ko murahenda bo aha rero yanumye ivyumviro biracitse kuko nta bintu afise avuga bla 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 nta hantu yanditse bo kenshi na kenshi umuntu afata amanote justement kubera memoire atari kwizera malheureusement ou plutôt heureusement kuri we nta muntu amuhinyuza nta muntu amuvuguruza nta muntu amubaza nta muntu reportinga ko nta muntu amwevaliwa ninkaje nkozi evaluation za kumva abantu ngo nguramututse ngo ugomba kumubaha je nta muntu nubaha kubera imyaka nta muntu nubaha kubera agahanza nta muntu nubaha kubera titre nta muntu bakora ikintu cyose umuntu amubaha ari uko nawe nyene mbona ko yubahirije. Okay, hariho abahungu b'imyaka 20 b'imyaka munsi yayo censhi bora kubaha kusumvya uyu muhizi adafise ikintu avuga akagoma debagura mu nama nshinga amateka ahantu bagomba gukorwa amategeko. Ati none wewe kushaka kumbwira ikintu kubera iki nimba turi nko mu muryango mugabo ukaza kumbwira ikintu ukazwa kumbwira mu matwi umuha mu gutwi wewe none la transparence nimba dusangiye ndere turi mu muryango umwe kubera iki urira kuza kumbwira ibintu muha mu gutwi izi bacavuga ngo murundi uko yitwara n'utundi ubundi agacavuga ati ukuri guca muziko ntigusha nibyo ariko abadede bari kuvuga transparence ngo abantu hari dude mwebwe honyene bavuze yuko abantu muri ku butegetsi moza mudeklarara imatungo mufise biri imbere numva ngo no mwibwizwa shingiro muhararahiye transparence my ass mugabo wowe wumva yuko icyo ushaka kumira imisi yose uza kumbuha mu gutwi kandi uri kumwe n'abandi bantu mu muryango icyo kintu ugiye kucyumva neza usanga atari ikintu ciza ibintu byo kwikunda reka ndakubwira abandi batumva. Twongeye twibukanye aha turi mu nama nshinga amateka de la République bananière du Burundi uni très honorable président de l'Assemblée nationale de la République bananière du Burundi ari kuvuga ijambo ry'ingene Burundi buzotwagwa buzoshika ku iterambere mu myaka 15 iri imbere. Kwikunda kuko nanje uratwegeje koko abandi ntibavyumve nimba tuvugana yuko aterega harageze kuza kunywa kagacupa abandi ntibavyumve none kuna sake ngo wa muntu tutse kumwiba ariko iburu nta bantu bize bariyo nta bantu cy'ubwenge bariyo bishoboka gute ngo habure umuntu umwe gusa usivye Ministre Dr Alain Ndikumana habure umuntu numwe wumva ko afise ijambo ashobora kuza mu bantu bakavuga ijambo yajyanditse neza ashobora kuja kuri Twitter akavuga ikintu kizima bishoboka gute igihugu kizima kuva hasi gushika hejuru abantu b'ibirogorogo gusa bavuga amajambo bishoboka gute mu gihugu muri iki kinjana tugezemwo koma abandi ati turageze ko tujaye
abandi ntibavyumve. Kwikunda navuze ko kwikunda ico atari gukunda igihugu. Ntabwo kwinga bavuga ngo ndumuvuka umuvuka ndi umuvuka jewe ka umuvuka ndi umuvuka muntu uriko. Mbega tugira kuri ibi uyu mugabo yize biki yize hehe imbere yo kuba umushinga amateka je ne sais pas yakora iki bo bishoboka gute ngo uyu muntu ari we arongora abandi imyaka manda zibiri? It doesn't make sense. Je sindatahura abadede amvede je sindabatahura anduka ego nivyo Afrika Burundi harimo mediocrité mugabo kugeza kuri iyi niveau kugeza kuri iyi level nta sanse bivuze. Twenda umwana w'imyaka 15 umuhaye ngo atwara iyo nama nshinga amateka yogenda akandika ka ese nkakajya akora mu ishuri muri secondaire akaza akavuga ibintu by'amajambo bitomoye gusumvya umuhizi arahingije avuga ati ivyo nivyo nazanye reka tugezaho. Mugabo wundi urumva guma avuga yitoraguza abagore muri famille mu matwi inzoga urwagwa reka rero bigezaho bakoze cyane kuba bateze amatwi ariko ibi muragerageza namwe muze mubikana hagati yanyu ariko ko avuze mugezaho mwakoze gutega amatwi ukagumukora ko ngo ariko rero kandi rize nka kabiri avuga ngo reka tugeza byane bya pasteur wa payza umva ngo mbere kurangiza ngo cyanyuma inyuma y'isaha ngo cyanyuma inyuma y'isaha ngo cyanyuma dude kiraza gutwara igihugu nk'uko umenga uri kuratwara akabari. Ilfo ko upanga tuja kumara isaha iheze tundaba ahantu babaza ibibazo beze dutahe gukora ibindi bintu mukurangiza murakoze kunyumviriza ubwagiye kuvuga indi minota muraraba mubigane hagati yanyu mwumve mw'ibyo navuze ivyo tuganiriye hano mwumve aho bifatika cyangwa aho bidafatika kuko nejo mushaka kumbaza n'ikibazo ati bya bintu watubwiye ahamba ndabivuze mwese mwumva. Umaze iminota 20 uvuga nonsense nubusa ni zero nta kintu nta muntu numwe yakuyemo ikintu it's zero ni rubbish do uvuze rubbish iminota 20 mugabo uri kwasa ngo bagende ngo hagire ico bavanyemo nta kintu nakimwe umuntu yovanamo ubwo n'ubuntu by'uburofa uvuze bimwe n'abantu ntavyo waruzi mugabo angro vyose bwa uburofa nta kintu cyo kuvanamo usije ko nubundi nawe nyene ataco bari baje kubiba bari biteze. Nta muntu mba navuze ngo wowe ngo ja ku ruhande noneho mukanabiganira namwe ukumva muti bijya bintu yatubwiye hari ahantu ati ko twumva bidafatika ahantu bitumvikana nihe muri ikindi gihe mukabimbaza bo inama nshinga amateka nibaza ko ukombenye IQ canke quotient intellectuel ukaziterateranya zose uhereye kuri uyu mugabo neza ko bose bafise amajana ariko iyo IQ y'abantu baza guha badiskista ibi bintu umugabo yavuze mu nyuma akagaruka no kumubaza ibibazo ni 40% niba abantu bajya rukonda rukorora hasi hari umuntu muzima yotaha akavuga ngo turabwiheje kumva ijambo ngo reka turisesangure. Come on cyane bimwe batubwira ati hari ibintu tutumvise mugabo namwe mucamwihorera bihorera nyekora uvuze nonsense bayihorera kuko batinya kuguhangama ubundi iyo baya nk'abanyeshuri babadoresa kuvuga ati sir that's rubbish that's bullshit that's nonsense nico tuma bihorera ubwo ndukwa kuguhangama kwa kuvuga kuvuga amafuti kuri kuravuga ubusa ko wobareka bagafuma basubira mu mihana yabo bakaraba ivyo bokora uri kuravuga nonsense nico tuma bahora aho we umva wovuga iki ari byo mba navuze uvuga uti je ibintu sinashaka kubyumva exactement erega naho wo bitubwiye uti naho mujya mu kambati bijya bintu wavuze ati nitwashaka kubyumva kuko bica bituma imisatsi yasishinga bo reka ndabikubwire vidama ivyo bintu uri kuravuga nta muntu ashaka kuvyumva bituma abantu umenga ni stupide. Okay iminota 20 yose umaze imisi uvuga umaze umwanya uvuga ni stupidity ntabwo bashaka kuvyumva bien sûr ntabyo bakubwira ko bakeneye umushahara ntabwo bakubwira ko mwocamo bamesa mugabo reka ndabikubwire je ntajya umunwa se waje kuvuga uburofa waje kuvuga ubusa waje gutakaza iminota 20 y'ubuzima bw'abana b'abantu waje guta umwanya kuri ku gihugu nubwo n'abandi kumburacho bariko barakora reka ndabikubwire jewe ivyo bavuze n'ubusa twe tuvyumvise umushatsi uruhagarara. Voilà compris comprendo señor
harawusanga nyene bikenewe yuko ushinga kugira ngo uhinduke, kuko n'ubundi uteza guhinduka. Ibi byo tuvuga no kugira ngo uhinduke. Ubu ni wa muntu yavuze ati murakoze kunyumviza reka ngezaha, niho nakwereka ko amfete ku murenje naraza abantu babirabure dufise sinzi ikintu novuga. Ubundi yuvuga ukavuga uti ndahejeje ni thank you for listening bye bye, ntabwo uvuga ngo ndarangije ngo murakoze kunyumviza ngo mugabo ngo mugende mu bivu. Of course ubivuze ntabwo babwira ngo yamuvyiyumvire. Iyo umuntu avuze ijambo akagenda abantu ni badesende bagiye ijambo bari gumako canke bakayifata nk'imbwa yasuze mu muyaga. Puroka ni nk'imbwa yasuze mu muyaga. I'm sorry sinza kurisha amaterme mugabo c'est la même chose. Nta muntu aja kubifikira yako, nta philosophy, ntabwo ari deep, ntabwo ari ibintu biciye ubwenge, nta muntu atagenda avyumvira ngo mbega bashaho yavuze n'ibiki. Ico gihe ntuforce abantu ngo iyo philosophy yanje ngo genda mutahe muje murayiyumvira. No, iyo nkoze video ngaha ntabwo ngo shira ama comment ngaho weni wone utipogishije nkoze ko reka ngico ndayivuzeko. Ntabwo mvuga ngo hari video usanga habonetse abantu batatu baravye abandi 1000, ubwo niyo sije niyo yabenteresa canke deliver niyo yabenteresheje. Ntabwo force abantu ngo nyumviriza ngo hanyuma ngo muce mutaha murare murabirota. Come on dude, wewe wahejeje heza bataye kwinywera rwagwa nk'abandi ntibasanga ahubwo gwaheze. Ubona ko zisigaye zikenye muri quartier. Murakoze cyane rero nawe rigize kabiri avuga gatatu uvuga ngo murakoze hano barasubira afata undi munota. Cyengera cya mbere cy'umukwe n'amashinga mare turabashimiye kuri raporo mwaduhaye twazumvise niyo mpamvu twanabivugiye ko byinshi kandi twabihurije ko bamwe babivuga bakabivuga kuri ya mugabo twese byaja mu nzira imwe mugabo ko twabivuze twagwashinga amateka tugiye duhabwa ntiyasezeye. Epuye ko mwabihurije ko muna amashinga amateka ntabwo ari ni signe ya dictature kubera ba muri mu mugambwe umwe. Of course muhuriza ko mwese muri abigitsure mutinya inkoho mutinya abagenero. Ubundi muna amashinga amateka ikintu kiranga no kudahuza hanyuma mukaganira ico gihe bagatwikinga ibintu bakabigosora bitumvikana bakabisubizamwo. Ariko mwebwe urumva bon sinzi ko novuga ngo mu rusimbira hamwe mugabo ninjiji gusa itwara izindi. Intumbero ivuye nko mu zindi nzego atwe turabashinga amateka kubabaza bavuga ati nimba ati ngiyi orientation yiki ngiyi kugira ngo nawe ucuvuga uti monetere ni yihe. Ico gihe byoza bigafasha ko nawe bakurungitse mu butumwa muri ibyo bintu biba kumbure byinjira muri entere yacu kugira ngo noneho utoranya mvuga uti ico numva no hagarara ko kubera ko kijana entere yaje entere y'igihugu ati niki. Washa kuvuga ubusa ugakomeza uvuga ubusa ugashira ku bundi busa guteranya ubusa nubwo uvuga ubusa amajana 9 bwumara ubusa se sinzi gituma ugumu ry'umwanya kuko uri kudefanda l'intérêt général ntabwo defanda iwawe ugiye muri mission de defanda iwawe. Vice President Honorable uri ko approve biki uri kuzunza umutwe watahuye iki. You need clown show. This is a clown show. You need clown. Defanda l'intérêt général. Niyo mpamvu l'intérêt général ica yiranferma muri kimwe twavuga tuti intérêt platform. Ico kiyo twese nk'abantu tuti iki platform ku bandi bavuga ifaransa gisigura iki yakivuze kabiri nabuze ico kintu yitwa platform cyari cyo abantu mu ifaransa mu sigure cyo platform gisigura isitu muri cadre kabivuga muri context muri domaine iki nicyo tubona twoshira imbere iki he domaine iyihe niyo intérêt general canke particulier. Tumaze kuvyumva twese ibintu bica bikorwa neza kandi mu bwumvikane ntange burya kutumvikana n'amajambo n'ibiki ni ya entere tutaba twahuriyeko. Murakoze cyane rero mwese agize neza. Okay, donc umuntu azo gutuma abantu biga science po hirya no hino bakavuga ati kakistocracy ugiye ugende Burundi ugera mu nama nshinga amateka umaze uhamara ukwezi uzocuronka PhD muri political studies wa specialize muri kakistocracy.
kakistocracy, ni guverinoma y'abantu badashoboye, guverinoma y'injiji, guverinoma itafise ikintu na kimwe ivuga, nta kintu na kimwe ikora. Igihugu kira kikume kiramye, am shocked ko Uburundi bugihagaze butwagwa n'abantu nk'aba. C'est trop ridicule, c'est trop ridicule. Munyihanganire naberetse igene ndayibona kugira juste ndabereke ingene ridicule ibiri abantu muri diaspora, kumbure mushobora kuba mukurikirana ingene Sena canke House zidiscutinga ibibazo biba bihanze igihugu muzi ku bundi Sena byinshi cyane, mugaca mubona iyi clown show, muragira icyo muvuze kuri kazoza ku Burundi. Hanyuma mu mpe espoir, je nuvuga ko nihebuye, je mu by'ukuri am very very pessimistic, i Burundi buri koraja. Voilà, mugire umunsi mwiza, tuzosubira. Bye bye.